Abakristu bose bahamagarirwa kuba beranda. Patiri Fupi Felix yahereje inkuka ya misa yo guhimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose kuri Katedrali Regina Mundi, nivyo yashimikiyeko mu nyigisho yashikirije abakristu. Ubu bweranda turiko turavuga uyu munsi, abatari bake bagunda guca bitiranya nuko iyo tuvuze umweranda dushatse kuvuga umuntu atagira akanenge na gatoyi. Ariko ubweranda Imana yaduhaye kuko tubihabwa n'Imana. Ubu bweranda uyu munsi turiko turahimbaza, ntejeje kuvuga nti umunsi n'uwacu. Yego duhimbaza aberanda bose bari mw'ijuru, ariko n'uwacu twebwe turiko turawuhimbaza. N'ayahandi hoho mbega akanyamuneza kacu koba gashingiye he? Nuko twebwe turi ngaha kw'isi, Imana yaduhaye kuba beranda, tuba mu bumwe n'aberanda bamaze gushika mw'ijuru, tuzi yuko natwe ariyo turiko turaja. Ubu bweranda turabukenguruka tubwishimira, kuko tubaberanda ubwa mbere kuko twatowe n'Imana. Umweranda nuwatowe n'Imana, nuwahamagawe n'Imana. Kumwe tuzi Ibrahimu yahamagawe n'Imana ikamutora, akemera guhaguruka akagamburuka, agaheza agakurikira ico Imana imubwiye. Uwo munsi mukuru w'aberanda bose wemejwe na Papa Boniface wa kane kuwa 13 Rusama mu mwaka w'610, ukawimbazwa kuwa mbere Munyonyo uko umwaka utashe.